Mwaramutse rimwe na rimwe harigenge mbona comment y'Umuhizi yarakaye uyu ari muri abo. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Yari video nakoze kuri Buyoya, mbazi kuri controversial. Buyoya n'umuntu novuga yari enigmatique, abantu benshi ntibashoboye kumutahura. Twebwe twifuza ko abahutu n'abatutsi boba hamwe mu nzego zose. Hariho rero hamwe byari byoroshe kugirwa cyamo minwe y'umukuru w'igihugu y'abashikiranganje kugena abantu nganga. Hariho na hane rero bitoroshe, akarorero n'ivyo vuze mu gisirikare ntibyoroshe, ariko jewe ndibuka ko muri mu gisirikare muri ico kiringo hinjiye abahutu benshi mu gisirikare, cyane cyane mu rwego kw'abasikari bato baba bahutu mbere n'abatutsi, surtout aux extrêmes, ariko nibaza yuko birekuriwe kugira opinion umuntu avuze, kugira lecture ya situation mu Burundi ici et là. Tutavyumvikanye ko c'est très normal, ndabitahura cyane gose. Mugabo umuntu yaje yarakaye nawe ati sha uri kirwari uragapfa utaraze wa mwakuwe. Ikinangaza gusa ni nk'uko umuntu wewe wafashe iminota 50, iyo video ni ndende ifite iminota 55, irimo madone, irimo mazina, narasho kuvuga nk'abasoda presque bose bari bagize ya comité militaire pour le salut national. Haba harimo donc amadone novuga ari factuel, amadate ibiki. Je ngafata uwo mwanya ngakora iyo research, ngafata uwo mwanya ngakora iyo analyse. Mugabo we ifraze rya mbere rifise amajambo kumbure 6, akabamo amajambo y'ibitutsi 4 kuri 6. Abadede namwe. Buyoya siwe yishe Ndadaye, ni wewe wamwishe. Encore une fois, je ntabwo navuze ngo Buyoya siwe yishe Ndadaye, okay? Nabivuze mu ntango, sinzi ko mufise comprehension ntoyi. Navuze nti nkunja gukora kuri assumption, kuri suppose. Je vais supposer ko Buyoya atari wishe Ndadaye. Birashoboka ko ari we yamwishe. Je gusa navuze ko muri iyo discussion nza gusipoza ko atari yamwishe. Odamwishe kandi ikesha navuga ko jewe ivyo believing, ivyo nemera nuko atari we yamwishe, bidasigura ngo siwe yamwishe. Icyo hari ibintu byinshi ntemera abandi bemera, nka karma yavuga ngo ukoze ikibi kicaye ngo cyo kugaruka ko ndaza abantu bakora iki bakagiherana, nk'ivyo sindavyemera. Harimo abantu bavuga ngo banaka barapfuye barazuka, hari abantu bavuga ibintu byinshi, hari ibintu byinshi ntemera, mugaso uvuga ngo sivyo imvuga ko je ntavyemera. Okay, so je sinemera ko yari yishe Ndadaye, mugabo ashobora ko yari yamwishe. Simvuze ngo siwe yamwishe, mvuze gusa ko atavyo nemera. Ikindi vuze ngo siwe yamwishe, si kuva ko ari je namwishe. None twe na Buyoya mu gihugu cyose nde twicana twenyene. Uvuze ngo ko atari we yamwishe, ngo nije namwishe, no kuvuga umuntu wese yapfuye mu Burundi ubutishwe na Buyoya nije namwishe. Abantu bapfuye ubugendana ni Buyoya yabishe canke nije bona bishe. Abantu bapfuye mu za Gitega, za Gishubi, za Karuzi ni Buyoya yabishe canke nije bona bishe. Nta bandi bantu bicanye mu Burundi usivye Buyoya nasemerera. Come on now. So birashoboka ko yapfuye atari je namwishe, atari nabo yamwishe. Ivyo nta gufata ko ari abantu babiri gusa mu gihugu cy'u Burundi twarabicanye twenyene, hari nabandi mwari ko muradufasha. Okay, iyo ni joke, nta bantu twica tuna Buyoya. Buyoya nabikomagu nibo bishe Ndadaye, uvyanke niko uvyemere niko biri, kandi si Ndadaye wenyene. Kwabaye uguhonya abari ku butegetsi bose b'abahutu bajure bimaze bute, Karibwami, Posiyano, Akaburungu. Mbabye jure bimaze se bavuga ngo yari umututsi, ntiwambaza menga harimo n'umututsi yapfuye mbere wanashaka, cyangwa waje ko yajure bimaze bute nyene. Hafe niho mbona ko izi mbona ko rimwe zitari informa, uze ko hafuye abahutu mugabo cyohera ku mututsi, wari gupfuma ubanza ukarisecinga imbere kusohora ino comment y'agashavu. Mugabo ndazi ko mufise information ntoyi cyane. Encore une fois, iyi video mu vy'ukuri ntabwo yari kuri Ndadaye. Nanavuze ko ikintu ca Ndadaye kumbure twagifata urundi munsi. Gusa ko nakoresheje iyo supposition assumption ni bintu ukoresha mu gihe udafise amadone akwiye, canke mu gihe kumbure uvuga uti ico ntabwo
kiri important kuri iyi discussion ukakorera kuri premise imwe, supposition imwe, assumptions imwe. Abize physique muravyibuka peut-être muriko muriga ibintu vya balistique canke izindi muvuma zo mu kirere canke izindi muvuma zisanzwe, ariko ukuntu baneglige force de friction. Balistique uteye ikintu mu kirere ukakarikira ama vitesse n'ibiki ukassuminga ko kigenda muri vacuum, mugabo normal ntabwo ari vacuum, hama frictions menshi cyane. Mugabo hari ukuntu muri physics kugira ngo simplify equation ivyo bintu vyinyora quelquefois hari n'igihe kumbera biba ngombwa kubikarikiramo kubera iyo bisaba precision nyinshi, neza nkabiga balistique y'ukuri yo mu gisirikare ko batavyinyura barabikarikira kuko bishobora kuva no mu kuma condition atmospherique. Mugabo nshatse kuvuga ko ushobora gukora kuri premise kuvuga ati je vais assume ibi ndavyihojeje kubera biri negligible canke ndashobora kuverifia muri kuri Buyoya nuko ndashobora kuverifia par exemple. Mugabo yari assumption aiga ntabwo cyari kuri Ndadaye versus Buyoya, cyari ku ntwari Buyoya en general minus ico gice ca Ndadaye kiri controversial. Hanyuma aravuga ngo abandi batashoboye gufatwa uriko uradahwa iki. Okay, abandi ntibashoboye gufatwa. Okay, yes, ama bashoboye kwacika nivyo. Mugabo ngo uriko uradahwa iki. Encore une fois, il faut ko ibintu sinza kwena kuri YouTube, iyi ni comment kuri YouTube, kuza kuri Facebook, izi mbonera kuri zo zitazi na gatoyi niyo bandi kurabona ukuntu vyari kumenya sikirundi. Mugasanga afite amajambo akomeye y'ibitutsi gusa. Uburundi tugomba kuganira, okay? Nta kintu kimwe kiri tabo. Uzanye 72 ego n'ivyo abantu barabuze mu ma emotion, il faut discuter. Umuhutu avuze ati nabuze mu 72 ntucu haguruka ngo none se umuhutu avuze nanjye narabuze ntucu ibintu nk'ivyo nta kuba très émotionnel kandi nago haye ntuze warning mu ntango ni discussion lucide académique, ibintu vy'ama emotion wifise kumbure uje kuraraba izo video zimbonera kure. All right, urumva ngo uri kudawa iki. Niba ataco wahatakarije ntukore mu nkovu abahaburiye ababo, uzi imiryango twahatakarije. Okay, d'abord nkuko navuze uri kushama ama emotion menshi cyane, ntabwo jewe kwanza negeze mvuga iyo video yari ndende cyane, mugabo ivy'urupfu Rwanda Ndadaye ntabwo vyari centre ya discussion. Ababuze mu Burundi gihe bica Ndadaye kwanza imiryango myinshi yabuze à l'époque, je novuza ko yishwe n'abahutu, ndakubwiza ukuri. Ego nivyo barishe, abishe Ndadaye barishe n'abamukorera n'ababakorana bangahe i Bujumbura. Birashoboka umenga bayaga ngo barishe mu stanere n'abakuru b'ama province bose, bantu bimana mwe muri exagérer les facts vraiment. N'aba gouvernement ndibaza benshi bapfuye canke ba mu stanere, ahubwo au contraire mu ntara zimwe zadomenamwe abahutu, je dirais abahutu nibo baciye bica abatutsi. Ushaka kujustifia d'une manière d'une autre, mugabo nta keshi ushaka kujustifia urupfu rw'abandi bantu ngo nuko bapfuye president, kubera muri Afrika kunze kuba assassina nyinshi no kwisi yose. Kwanza assassina ziraba ntabwo nécessairement harimo nka Thomas Sankara y'umuntu akunzwe cyane, mugabo ntabwo abantu bakibiroha mu bandi ngo babice. So abantu bahekuwe kiya gihe ntabwo bose wabashira kuri Buyoya nubwo yari wishe Ndadaye, nibaza ko abo woshira ku bandi bantu b'inkozi bikiwe n'amacakubiri. D'ailleurs l'ironi ihari muvuga ko yishwe n'abatutsi b'ibururi bari mu gisirikare, right? Muja ku bahutu bari mu zindi mu batutsi bari mu zindi ntara atari no muri Bururi. Ntimwe mwagenda i Bururi hoho hari abo basirikare akaba ari umuhera kwa Bikomago nyene sepa kajondi kwa Mibarugwa sepa ivyanda. Ntimwe mwagenda mugahera ho nyene kuko ico umenya no ko hari kwanza n'abatutsi bo mu zindi ntara bidodomba yuko izo leta zabakumira, mugani mu mwace muhera ko gutsembana kandi barababanye musangira akabisi nagahiye. Tuvugisha ukuri, Ndadaye imbere ya Ndadaye mu za 19, ariko ndavuga n'undi muhungu umugabo umwe usenda bitahungu kumbe barakuze, ambwira abantu benshi twari narinzi dukura baba bitonze, waruze ko ari abantu b'intungane muri commune, abandi mwagenda muraramukanya, abantu mwiga muri secondaire muravyibuka office abantu bashaka ko bahutu cyangwa abatutsi ukaja kwaramutsi wabo akaguha indaro ugaca ugasubira. Numva ko umubanya ari we. Anyway, donc ivyo kumva ko wowe wabuze gusumvya abandi canke ko wowe waburi ntore, ifo ko muza muri subira ko barundi kazi. Reka birateye imbabazi ibintu. Okay,
yes abantu barahatekeriye mugabo impande zose kandi abantu bakoze ikibi bose bagomba kuba barano ipine kintu kibaje kandi kubera ki abadede baze ko abantu batikiye icyo gihe tutabona batashitse baca imanza z'abo bantu bishe abandi bantu wanashaka why hanyuma aravuga ati Buyoya okay ibizuru nk'ingurube okay ibizuru nk'ingurube okay sinumva nk'ico what do you mean edayo nka ofisi inzigo nkiwe uri mu bantu babica nyamfete umuntu ashaka gufite inzigo umuntu agize comment iri novuga komandireje benigne ntabwo nanisha umuntu nabona kagenda mu ico umuntu nta nubwo nasize amavuta umuntu page y'umuntu yishe agomba kuzobihanirwa ukumva nyene muri phrase muri comment mushamo tutsi 90 we wumva ari nkamwe vyo ari ibintu bikomeye wumva atari wo utangura gutemagura abantu cyako muri cyo wiyose ntushaka kutuka umuntu komsa ariko asemera ibintu bisanzwe ntabwo nje ndi outrageous pengo ni mwica abantu bikisi n'ugituma ibizuru byanje bikoraje inshinga hanyuma ngo uzopfa uzerera genda urabe bene bikomago bo je gufanzerera sinumva iyo teori y'abadede mu hakora ko turiko turazerera jewe ndi mu gihugu ndi stable mfise ubwene gihugu wanashaka James passport zibiri i Burundi tarimwo mfise liberté iruta injuro 800 liberté ifise umuntu wese ari mu Burundi mfise ubwigenge ubwisanzura nako je nshobora kuvuga ivyo nshaka ibindi ko ndavuga naho we woshaka kubivuga uri mu Burundi wopfa wabivuze nubwo wishaka nkeneye n'inkubu mvuze nje kuyandikisha mu gipolisi nubwo nshaje bonyandika nje gumanya gupasa examen yabo bo kumbigisika ndashaje mugabo mone wanje mvuze nti aje mu gisirikare nejo ashoboye gupasa examen aragenda nta kintu na kimwe mu vy'ukuri uvuga ngo je ndiko ndazerera I am bloody home je ndi home sinzi umuntu kwanza je yakaranga bashate none wowe kuri kuravuga vyinshi warabuye kutazokwigira utavuga no just nahebuye I am home right je ndi muhira umuntu ari muhira taye I am home bloody home okay so ivyo kuzerera ni ahubwo ni ugimute muravye nabi mu abantu muri komuronona ibintu muzohava muzerera mwebwe ahubwo muragaba nibaza ko mfite example nziza aho hafi iwanyu abantu bakora ibibi abandi bariko barasemera kenshi na kenshi it's not gonna end well hanyuma aravuga bene bikomagu ubuzima bamwe barimwo muri ire ya Mayotte jewe mu vy'ukuri sinkunze gukurikirana ubuzima bwa buri muntu personnel je naza ko ari bassesse tagira kwingana ndibuka umuntu yabwiye ngo tohoza ngo ubuzima personnel bwambaye haga no I can't do that zo n'undi yavuze ku kintu kuri magi sindakivuga bivuga ko none wanze kukijamwo muvuga ntayo bassesse je ntayo nkora ubuzima personnel magi je mvuga ibintu numvise avuze n'amaso yiwanje that cannot be contested n'ibindi bintu kumbura shobora kuronkera ntuze ya source formelle mugabo kuja kudiginga mu buzima bw'abandi b'abantu iyo niba bese ntakora abana bo kwa bikomagu sinovuga je ngo bikomagu nubwo wowe office yakoze ngo abana b'abandi bace bavyishura kuko nta necessaire ntabwo ari necessaire ko nabo baparticipamo jewe nk'ibintu ndiko ndavuga abana banje ntibazi na kimwe they know nothing about it ndashobora kuja mu cumba nkugara n'umudamu ntamenya ngo ndiko navuga kuri sujet kuri topic iyihe donc umuntu yohohotera abana banje cyangwa yohego ngo abana bagoye nabi kubera ibintu navuze yo barenganije 100% mureke gukururamo amafamiye ibintu nk'ivyo ubundi ntuzeye ibihugu vyashowe gukira barakase iyo kese uwo muvumo wa kahise ntabwo abadagi uhuye n'umudagi uwo n'umunazi barafashe abanazi bakoze ivyaha barabahana abana babo ntabwo bagiye babaraga ubwo ivyo vyaha vyararangiranye ubu nta munazi kiretse umunazi rusa tigende umuneonazi abana bafise biyita ayo mazina mugabo nta muntu bakwikira ngo nakana ngo gisekuruza ciwe cyari mu banazi ngo none nawe n'umunazi so sinumva rero uko uryoherwa ngo abana bo kwa nakabaye ko rasafrenga basafrenza aho wunguka iki iyo sadisme kandi y'abadede mufise mu ivana hehe so sinzi ahubwo mukwiye guca ubwenge mwebwe sinzi ingene bizogenda kubera uko biri kose uburundi malheureusement nkamubwe bimbonera kure uburundi bwago mukoburi muzohangayika ubwo myuko buri deja muzohangayika murahangayitse urano ko kuntu muri ibintu vyose rindira
utangure gukura ukiri umusore pedete ntuagira amabezwe ingukure ugende kurondera ukuvugisha umukobwa akwirukana urabona ko abakobwa ubu bigira muri Saudi Arabia bakaja harimo barasoma opportunité baza bafise amafaranga uje urekereza urukonda n'urusero abwira ati kotoka kure urumva hanyuma utangure kurondera ubuzima busanzwe ubure ahantu wiga kwigora ntimwize ubure ahantu ukora kuri Burundi n'igihugu kitaragisubira inyuma ntimuzoronka n'ubuzima ukora mutangure gutemana mufa ako gakate gatoyi mufise hinge nyabona mutangure gusaza abantu bashaje birabagora cyane nk'ubu ko n'abantu bari kubasaza bakukuruka barabakoze ubuzi ko passion zitabatunze none wakoze akazi kimbonera kureho uzosaza gute uzosaza nyene uri mwibarabara utavyaye nabo bana kwera utashoye kurongora ngo baze barakuramira abantu benshi baramirwa n'abana bavyaye abantu bakuze igihugu kikiri igihugu kigifyara kigaheka bo hanyuma iyo ni scenario niyo uvuga niyo nziza igihugu kikomuje ko kiri kuri mwebwe mugabo niyo cogura nawe kigafata abantu bazima bazobacira imanza kugira ngo se ngo abantu baraheranwa no kuba tazobacira imanza no kugira ngo ndugufyina me wese kese mushaka kusanga muri ko murabera kujya kwintera hamwe nimuze mumbaze ntimuzovuga ngo sinababuriye wa mugani ati kitso cha muze kinanuka lakini akisema wongo ntimuze mvuga ngo sinavuze pe ntimuze mvuga ngo sitwavuze sawa mugira umunsi mwiza